Bakunze bibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane Starcom TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Inosa. Turagomba dusangira iri jambo dukura mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igimba ni ca 4, turava ku murongo wa 28 tugere ku murongo wa 30. Haravuga ngo maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano, asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambariye ivyo nakoze vyose, nambariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusange yari. Tubandanirize ku murongo wa 39 tugere ku murongo wa 42. Haravuga ngo benshi mu Basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore yavuze, ashinga intahe atambara ivyo nakoze vyose. Maze Abasamariya baje ahari baramwinginga ngo agume iwabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta abambere kuko biyumviye ijambo ryiwe. Maze babwira uwo mugore batubuho ntitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko uyu ari umukiza w'isi vy'ukuri. Yesu ahabwa icubahiro. Bakunzi muri kumurankurikirana, munyemerere dusangira rino jambo ry'ubutumwa bwiza rivuga ngo inyuma yo guhura na Yesu hakurikiye iki? Inyuma yo guhura na Yesu hakurikiye iki? Duhejeje gusoma igisomwa kivugamwo ibintu bitangaje cyane. Ikiganiro Yesu yagiriraniye n'umugore. Umugore yarasanzwe ari umumaraya. Uyu mugore ishusho yiwe yarafise yari ishusho mbi gose. Mu gisagara yarazwi nabi, mu kibano yarazwi nabi, ndetse ku buryo n'abamubonye ariko agendana n'abandi bashobora guca baza bakamira bati reka vana n'uwo muntu. Ivyo bibamwe igihe kitari gito, ariko umunsi umwe bahura na Yesu. Bamajiye guhura baraganira. Bamajiye kuganira mu mwanya muto uyu mugore maraya mu mwanya muto acika umuvugabutumwa. Acika umuvugabutumwa, azana abandi kugakiza, azana abandi kuri Yesu. Birerekana neza ububasha n'ubushobozi bwa Yesu, ko iyo muhuye udasigara uko waruri, ko iyo muhuye utaguma muri bwa buzima warubayemwo. Kubera iki? Yesu ahindura ibihe, Yesu ahindura amateka, Yesu ahindura imitima ikomantaye akayorosha. None iyo muhuye na Yesu ni igiki agukorera? Iyo muhuye na Yesu ni ibintu bibiri agukorera. Ikintu ca mbere araguhindura. Ikigira kabiri ukaba umuntu umushingira intahe. Ubu n'ubuzima wisangamwo. Mwahuye koko, mwahuye ibi uvyisangamwo. Ubu umuntu amushingira intahe, ubu umuntu yahindutse. Kuko twabibonye uyu mugore mu gihe yari maraya acika umuvugabutumwa, ngo acaragenda mu gisagara ababwira ivya Yesu, ababwira uko yamubonye, maze ngo acarabazana ati nimuze ndababwire umuntu avuze ivyanje vyose, umuntu yangiriye ikimazi, umuntu yampinduye. Ngo abo bantu bamajiye kuza baca ngo baramwinginga kuko banezerewe, kuko baryohewe
n'ijambo ariko arababwira, n'ijambo ariko arabigisha ngo yongere iminsi yo gukomeza kubabwira. Ngo baca bagenda bavuga bati ubu ntitwizeye gusa kubw'amajambo yawe, ngo ariko ngo twaniyumviye. Mwene data, sinzi igihe umaze warakijijwe, sinzi igihe umaze mu murimo w'Imana, sinzi igihe umaze mu gakiza, ariko ni umwanya wo kwisuzuma, ni umwanya wo kwiyumvira koko ko woba warahindutse, koko ko wahindutse. Kuko nakubwiye ibimenyetso bivyerekana nuko uhinduka, nuko uhinduka ukaba umuntu amushingira intahe. Nyimba kera wari umuntu w'ishavu, nyimba kera wari umuntu akara, nyimba kera wari umuntu agwana, ingeso zitandukanye za kameremere wari ufise kera, umajije kuba warahuye na Yesu ukaba ukizifise, suzuma neza aho ntimurahura. Kuko ikintu agukorera araguhindura, ikindi kintu agukorera ukamushingira intahe. None warahindutse, none uramushingira intahe. Kuko turabona neza akarorero kamwe ku witwa Zakayo, tubibona muri Luka igima ca 19 kuva 1 gushika 10. Luka umuntu yaragoye cyane, umuntu yari mubi. Umugoroba umwe ahura na Yesu, ikintu yakoze ngo yarahindutse. Amajiye guhinduka, Yesu aramuvuga ko amushingira intahe. Uravye iki gisomwa kivugamo ivyo kwa Luka, turabona neza naho nyene akamaro n'ububasha n'ubushobozi bwo guhura na Yesu. None wewe bimeze gute? Vyifashe gute? Nyimba warahuye nawe, warahindutse, uramushingira intahe. Kuko iki kintu cyo kumushingira intahe ni itegeko yaduhaye ngo tuhere Yerusalemu, tugendagende i Yudaya, i Samariya, no kugera ku mpera y'isi, tumuvuga ukwari, tumuvuga, tumushingira intahe uko twamubonye, uko twamwumvise. Ubirabe, nyimba ivyo atari vyo bikugize, nyimba ivyo atari vyo bikugenga, wongere upfukame uzi imbere y'uti Mwami Yesu, nsanze ubuzima natwezo kubamwo ntaburimwo, nsanze naratakaje, nsanze ntafise akaranga kabahuye nawe. Hanyuma nawe mutari bwahure, ntuhushe kano karyo kugira ngo ube wahindutse, kugira ngo ube uwo mushingira intahe. Aka ni ko gakiza, ubu nibwo buzima bw'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri. Usubiranemo nanje isengesho ryo kwihana, ryo kwakira gakiza, wowe utari bwabikore. Uti Mwami Yesu, uyu munsi ndahuye nawe mu kukwatura ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Seze Satani ibikorwa vyiwe vyose, aho uzozira gutora bawe abahuye nawe, uri kurabahamagara mu mazina, nze niyumvemo. Mvyaturishije akanwa kandi mvyizeresheje umutima, mu izina ryawe ryera, amen. Ngomba ndagusengere nawe wari warahuye na Yesu, ubu buzima canke ibi bihe vyo guhinduka no kumushingira intahe utari bwabibemwo, uce bugufi. Mwami Yesu, ndakweretse uyu muvukanyi yari yarahuye nawe, mugabo ibi bimenyetso biranga abahuye nawe atari navyo, atarabifise. Ndakwinginze ngo umuhe ubu buzima, umuhe ibi bihe vyo kuba umuntu yahindutse, umuhindure mu kintu cyose cyari kimuboshe,
kandi umuhe inkomezi, amavuta, ububasha n'ubushobozi bwo kugushingira intahe, akwamamaze, yagura ubwami bwawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Turarangije. Yesu abahezagire.